Abenshi ntibabizi ariko burya Uburundi ni igihugu kiriko kiriyubaka bushasha, impinduka mu ntwaro, integuro nshasha y'intara n'abashinga amateka mu rwego rushasha rw'iterambere. Ndabizi ko ushobora kuba utanyumva neza ariko ivyo ndakubwira nivyo, kuko burya Uburundi buriko burinjira mu gihe gishasha c'impinduka, ubuyobozi bushasha n'ibiganiro vyagutse kubijanye n'ibwirizwa shingiro rigenga amatora, intwaro rusange hamwe no kwibuka kw'igihugu. Ndagutahura cyane niba kugira ngaha utaranyumva ico nshaka kuvuga, ariko burya iyi documentaire y'uno munsi irihweza ingene President Evariste Ndayishimiye ariko arayobora igihugu mu buryo bushasha n'izindi ntambwe zafashwe ku itegeko rishasha rigabanya igihugu mu ntara zitanu, hamwe no kwiyubaka kw'inzego z'igihugu biciye mu matora y'abashinga amateka bashasha batowe muri Mukakaro mu mwaka wa 2025. Niba utarabisobanukirwa n'ubu tuvugana, ntugire ubwoba, turacari kumwe. Ico usabwa gusa no gukora subscribe kuri YouTube channel ya Mahango TV, hanyuma jewe twama turi kumwe buri munsi. Nitwa Kadasobwa n'ivyanditse muri dictionnaire, umwe kwipfuriza ubumenyi no kubasiriduwe. Abel Uwiringiyimana niko nitwa nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Imbere yuko dutangura iyi documentaire kwanza, reka tubanze turabire hamwe intwaro ya Evariste Ndayishimiye uko yifashe uyu mutegetsi aramutswa igihugu cy'u Burundi kuva muri Myandagaro mu 2020 kugera uyu munsi muri 2025 akaba ari we akibandanya kuyobora abarundi. Nkuko rero vyandikwa n'ibinyamakuru vyinshi, intwaro ya Evariste Ndayishimiye bivugwa ko yaranzwe no kwiyemeza guhindura imvugo n'ingendo y'ubutegetsi, gushira imbere amahoro, ubutunzi hamwe n'inyigisho zo gukunda igihugu. Yarakoze kandi impinduka nyinshi mu nzego, aho yakunze kumvikana avuga ko abategetsi badasubiza ibibazo by'abene gihugu, guhanwa arico kintu kiri imbere gusumba ibindi. Yarakunze kumvikana kandi avuga ko ubushomeri bw'ugwaruka ari ngombwa bushigwe kwijisho. Iki cyo ni kintu tuzogaruka ko ukwaco mu kiganiro cihariye. Ibinyamakuru vyinshi kandi bibandanya bivuga ko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, iyi ntwaro ariyo yasubiriye kubaka isura nshasha y'u Burundi mu makungu, cyane cyane mu muryango wa EAC, muri DRC ariyo Congo, Kenya hamwe n'Ubuhindi ku bantu batari babizi. Ariko rero ubwo tutararenga ngaha, nitwotangura iyi documentaire kandi tutabanje kuraba mbega amatora y'abashinga amateka yo mu 2025 ijishe ry'inzego shasha ryo kuwa ndwi Mukakaro mu mwaka wa 2025. Uburundi bwaratoye abashinga amateka bashasha mu matora yitabwe n'abatari bake, haba mu gihugu imbere hamwe no hanze yabwo. Ariko kandi ico umenya nuko aya matora yateye akajagari kenshi cyane, atuma abantu benshi bidoga, haba kubitoje nk'abigenga canke kubaserukiye imigambwe runaka, kuko imigambwe yose iri mu Burundi yose yatashe imvumure, usivye umugambwe umwe gusa watanye intebe zose z'abashinga amateka ari wose CNDD-FDD usanzwe uramutswa iki gihugu uyu munsi. Nubwo izi mvururu zose zabaye n'imyidogo, nuko ico womenya umugwiseni ujejwe gutegura amatora wari waravuguruwe imbere yuko amatora aba, kugira ngo uzokorere mu muco no mu bwigenge. Igihe batangaza ibyavuye mu matora, hanyuma seni igatangaza ko CNDD-FDD ariyo yatahiye intebe zose zigize inama nshinga amateka, barabajije bati ubu Uburundi nibwo babugomba buje mu ntwaro y'umugambwe umwe. Evariste Ndayishimiye yishuye ati abashinga amateka bashasha ico bajejwe nukwitaho ibibazo by'igihugu, iterambere ry'ibisagara n'uturere, ubutungane no kugira ubuzima bwiza bw'abene gihugu hamwe no kugwanya ubushomeri. Gusa ariko rero tutararenga ngaha, reka tubanze twibaze ati none izi ntara nshasha zitanu ni izihe mpinduka zizozana ku gihugu c'u Burundi? Byukuri uwari we wese arabizi yuko mu ntango za 2025 Uburundi bwashizeho itegeko rishasha rishiraho intara zitanu zitandukanye n'izari zisanzwe zihari arizo 18. Izi ntara nshasha zasizweho kugira ngo zifashe igihugu mu micungararo y'inzego no kunagura igihugu mu kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Uhereye nko ku ntara ya Gitega isanzwe ari nawo mugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi, niyo ntara y'ubuyobozi izogira uruhara mu migambi y'igihugu no kwinjiza ugwaruka mu nzego z'igihugu. Nayo intara ya Bujumbura yoyo iyi ikazobihura Bujumbura Meri hamwe na Bujumbura Rirare n'igice ca Bubanza. Iyi rero ikazoba igamije gutandukanya umugwa mukuru wa politike hamwe n'umugwa mukuru w'ubutunzi, kuko ngo iyi izobijejwe kubakwamwo neza kugira ngo abashoramari canke abanyamitahe bahawurumbire. Nayo intara ya Butanyerera, burya rero ngo intara ya Butanyerera ibice byinshi biyigize bigizwe ahanini n'amashamba, no kuvuga ibidukikije hamwe n'amazi, turavuga ibiyaga bito bito. Ngo iyi rero yasizweho kugira ngo izokwiteho mu gukingira ibidukikije hamwe n'amazi. Nayo intara ya Burunga nayo nyene yarahujwe n'izindi ntara zari zisanzwe zihari. Iyi ntara rero ngo igira isi iryoshe cane,
Iyi rero kandi ngo izobijejwe kurima mu buryo bwa kijambere hamwe no korora. Nayo intara ya Buhumuza, intara ya Buhumuza isanzwe iri no mu mumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Burundi. No kuvuga ngo ihuza Ruyigi, Rutana, Makamba hamwe n'igice ca Cankuzo. Ngo iyi ntara rero izobijejwe kubaka ibikorwa vyinshi vy'iterambere ry'imipaka no kugwanya ubukene. Ariko ivyo vyose nakubwiye kuri izo ntara ntibisobanura ko ivyo nakubwiye mu ntara imwe iyindi tobikora. Oya, ahubwo nyabuna ivyo nivyo intara imwe imwe yose izoba imenyekanako. None ku vy'ukuri aho tugeze ngaha nizihe ngorane canke inyungu zizi impinduka? Ku vy'ukuri duhereye ku nyungu, ntawo bideha yuko igihugu c'u Burundi kizohungukira mu kugabanya amafaranga cyahora gitanga gikoresha muri izi ntara igihe zari zikiri 18. Ariko kandi ari n'akandi kabaro kadasanzwe twari twavuze ngaho haruguru, ni kuvuga ngo igihugu c'u Burundi kizohungukira mu kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Uburundi kandi bivugwa ko buzokunguka kubera ko bizokoroha ko bukora igenamigambi ry'amafaranga azohabwa izi ntara bugendeye ku bushobozi bw'intara imwe imwe muri izi zitanu zatowe nshasha. Ariko kandi nkuko yumvikanye nawe nyene avyivugira Perezida Evariste Ndayishimiye, bivugwa ko uyu mugambi uzofasha kandi mu gutuma ugwaruka rubona aho rutangurira ibikorwa vy'iterambere. Uko bigenda kose abantu ntibama babona ibintu kumwe canke ibintu vyamabigira uruhande rwiza n'urundi ruhande rugayitse. Nko kuri uyu mugambi hariho abene gihugu bamwe bavuga ko harimwo akajagari mu migambi y'ihindurwa ry'intara. Aha kandi no kwibutsa ko abanyepolitike bamwe bavuga ko uyu ari umugambi wa CNDD FDD wo kugabanya amajwi mu bice bimwe bimwe vy'igihugu mu migambi rusangi. Aha kandi si abanyepolitike gusa, ariko kandi abene gihugu hariho nabo bamwe ico bavuga. Bamwe barashima intambwe igihugu kiriko kiratera, bagashimangira ko ubutegetsi bushasha buriko buragira ico bukora. Ariko kandi abandi bakavuga ko impinduka zisaba gusigura vyimbitse, ariko kandi bigasaba n'amahugurwa kugira ngo abene gihugu bavyakire neza. Ariko kandi n'abashakashatsi bo mu gihugu c'u Burundi basaba ko hoshigwaho uburyo bwo gukurikirana ibikorwa vy'izi ntara nshasha zaraye zisizweho. Ku vy'ukuri Uburundi ni kimwe mu bihugu bivuga ko muri kazoza bushaka kubaka ibisata vy'ubutunzi bifatiye ku ntara nshasha no gushira imbere intwaro ishingiye ku bikorwa aho kuvuga gusa. Hazigwa neza kandi igikorwa cyo gutanga akazi cyane cyane kugwaruka, ariko kandi nago rubishoboye. Bivugwa ko hazotanguzwa kandi ivyigwa vy'amategeko mashasha mu mashure y'intara ngo kugira ngo habeho ubushobozi kubazoba bavuye muri ayo mashure. Uri umurundi waba uri hanze canke uri imbere mu gihugu, ikintu rero ukwiye kumenya nuko Uburundi bukiri mu nzira y'impinduka kuva ku ntwaro nshasha ya Evariste Ndayishimiye gushika ku matora y'abashinga amateka no mu gushingwa kw'intara nshasha. Igihugu kiriko kirarondera gushiraho imirongo yagutse y'iterambere. Ku vy'ukuri nubwo habonetse izi mpinduka zose twadondaguye ngaha haruguru, ibibazo biracarindiri mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero Uburundi bushizemwo ubushake, amahigwe yo gutsinda biraboneka ko akiri menshi cyane, ngo mu gihe Uburundi n'abategetsi bogira ubushake bwo guhindura ibintu bakumviriza n'ijwi ry'abene gihugu. Ndabizi neza yuko ushobora kuba utaruzi impinduka ziriko ziraba mu gihugu c'u Burundi. Aha rero iyi documentaire twariko turarabira hamwe Uburundi bushasha ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yo kuva mu mwaka wa 2020 gushika uyu munsi mu mwaka wa 2025. Ndagushimiye rero wewe twabanye kuva dutanguye kugira dusoje. Jewe twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe, ariko rero icitondegwa ntiwibagire kugenda ukoze subscribe kugira ngo ntuzobure ikiganiro na kimwe mu biganiro nzozashira kuri YouTube channel yanyu. Imana iguha umugisha.